Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu. Tusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Luka, ku kigabane cyaho cya 6 kuva ku karongo ka 17 kugera ku ka 19. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yezu akiza abantu isinzi. Amaze kumanuka nabo, Yezu ahagarara ahantu hakirurutse, hari ishengero ry'abigishwa biwe n'abantu benshi bava mu Buyuda bwose, Yerusalemu n'Itiri na Sidoni, ku nkengera z'ikiyaga. Bari baje bashaka kumwumviriza no gukizwa indwara zabo, kandi n'abarembejwe n'amashinga barakira. Ishengero ryose ryaguma rirondera kumukorako, kuko bubasha bwarasohoka buva muri we bukabakiza bose. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen. Aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo Yezu akiza abantu isinzi. Yezu Kristu umukama wacu yatwitangiye ngo akiza abantu benshi cyane. Ku karumbo ka 17 havuga ngo amaze kumanuka nabo, Yezu amaze kumanuka nabo, aha uciye uja kuri iki kigabane cya 6 ku karongo ka 12, ucuraba ingene Yezu yari karatora abatumwa, baca bakubwira n'amazina yabo, abaje batumwa 12. Rero nibo yari amanukanye nabo, asanga isinzi ry'abantu. Yezu ahagarara ahantu hakirurutse. Yezu amanukanye nabo bigishwa biwe yari yatoye, n'abandi bantu baza baramukurikira, ngo ahagarara ahantu hakirurutse. Hari ishengero ry'abigishwa biwe n'abantu benshi bava mu Buyuda bwose, Yerusalemu n'Itiri na Sidoni, ku nkengera z'ikiyaga. Rero Yezu ngo yarahagaze ahantu hakirurutse, ari asanga ishengero ry'abantu benshi bahari, abandi bamukurikirana. Rero ari kumwe n'abo bigishwa biwe 12 yari yatoranije muri benshi. Baratubwira yuko ngo bashika bava mu Buyuda bwose, bari bavuye mu Buyuda bwose, baho batubwira ngo i Yerusalemu n'Itiri na Sidoni, ku nkengera z'ikiyaga. Ubwo rero urumva abo bantu bose bavuye Yerusalemu, Itiri na Sidoni, abo bantu bo mu Buyuda, urumva ko bari benshi, kandi bari bamaze kumenya ibyiza bya Yezu Kristu, bari bamaze kumenya ububasha buri muri Yezu Kristu. Usibye ko hari igihe umuntu amenya umuntu, akamumenya neza, akamukunda, akamukunda, mugabo nyuma yabona ikintu hakaza ikintu kimutirimutsa, canke shitani akamwereka ati burya ujya muntu si mwiza, canke ntihabure utuntu bapfa. Ugasigara umuntu wahora uvumera, umuntu wahora uvuga neza, umuntu wahora usiga amavuta, utanguye kumusiga inyota, utanguye kumusiga ibyondo. Imana yo mu ijuru iduhe gutahura cyane. Ibyo rero mu bantu biriho cyane. Rero aba rero bari bazi ko Yezu ari mwiza, akiza abagwaye, agaburira abashonje. Nicyo cyatuma bamugendanira bumva hari, ugasanga abantu ni benshi. Ku karongo ka 18 havuga ngo bari baje bashaka kumwumviriza no gukizwa indwara zabo, kandi n'abarembejwe n'amashinga barakira. Haleluya, amen. Bana b'Imana, noneho ku karongo ka 18
hacabitomora neza cyane. Abo bantu bose ngo bari baje bashaka kumwumviriza, bashaka gukira, ngo amashinga niyo mashitani, n'abagwaye amashitani bagwaye abadayimoni ngo barakira. Haleluya, amen. Rero nyimba aba bantu bose barakurikiye Yezu, bakumva aho Yezu ari, bagakurikira, bakagenda kumwumviriza, bakishimira guhagarara aho Yezu ahagaze, bana b'Imana, n'uyu munsi Yezu ko yari kiriya gihe n'ubu niko ari. Hari abantu baba bavuga ati jewe wonsengera byogenda uku, kumbure nari nizeye ko twozobonana ukasengera. N'abantu benshi bagumye bipfuza ko no bashikako kugira ndabasengere ibibazo bihere, ariko siko kuri. Ukuri kuhari nuko Yezu Kristu aho uri kuravuga ngo urashaka ko Margarita aza kugusengera, aza kurambikira ibiganza, urashaka ko Mariko ari warinda kuzi wawe, ibyo byose uri kurabyiyumvira, kandi Yezu Kristu wenyene ariko arakuraba ibyo byiyumviro byawe. Wowe nyene ni wipfukamira aho nyene uhagaze, ukisabira Yezu ukamubwira ati ndashaka kukubona, ndashaka kumporera ibitangaza ukangirira neza, ariko atari bya bindi by'ibishobisho byo kubwira Yezu hejenda ngo wumva ndababwire. Hari umunyarwanda yaririmbye ngo guma ku murongo, uhagarare mu neza, ukomeze ugume ku murongo, wicecekere. Ariko ngo niwava ku murongo ngo harinjira mu wundi, ngo kandi naho worira ugasarara ngo ntibyotuma Imana igukorera ibyo itagamije kugukorera. Rero hari ibintu abana b'Imana tugira twumva umenga turiko turahata Imana, ariko Imana yo atariko iba ibigamije. Imana ni Imana, ntituyitegeka. Imana ikeneye ko tuyubaha, tukayisenga, tukayisaba ibyo dukeneye twitonze mu mutekano, atari kuvana amana wa ndababwira. Je narabaye muri Tanzania ngowe, ejo narababwiye ukuntu nagiye mu misozi kuraba abantu bahora bankunda banyitaho, bakananyegeza mu mazi wabo, abantu bariko barampiga kunyica. Mugabo abo bantu bambera abamarayika. Imana nibo yakoresha kugira bandokorera ubuzima. Rero ndibuka muri Tanzania hari gihe naho ransenga mbwira Imana, ntese Mana nagucumuye kwiki kugira ngo jewe umpane bigeze ngaha, kuburyo hari gihe nigera kumva ko umenga jewe Imana iri kumpana, kandi nkaraba nkaca sanga umenga Imana jiri kundenganya, kubera ko nararaba ujya ari mu byaha, ujya mugore yagiye ku mugabo afise abagore 4, ujya n'umunyabyaha, kubera iki jewe Imana yompana bigeze aha, kandi n'umugabo nashatse atari jewe atari jewe, mbese urumva hari ibintu bitubako ataruhara wari ubifisemo, kuko nk'umukobwa afashwe ku nguvu agatwarinda siwe aba ntaba yabishaka, uwo oyi yarahohotewe. Hari gihe uwo muntu aca yumva yibaza, Mana kubera iki jewe wemeye ko fatwa ku nguvu ataruhara ndabifisemo, nkaba ndiko ndahangayikana n'iyinda canke ndiko ndahangayikana umwana. Ibintu rero iyo bidusikiye tutabifisemo uruhara, ntituje imbere y'Imana ngo dutere imirago Imana ngo twumve ko Imana yaduhemukiye. Urumva rero nanje icyo gihe mu gusenga narababara nkabwira Imana, nkumva ko Imana yanyase kabisa. Nategereza ko navuye mu muryango wari umeze neza, afise bene wacu n'abavukanyi benshi, nkaraba amagorwa ndimo, nkumva koko iyo Mana irarenganya.
ariko bana b'Imana, Imana ntirenganya na bukebuke, oya kabisa. Imana irakureka, iragucisha mu bikomeye kugira uzobe ikintu runaka. Iyo Imana itemera ko mva mu muryango wa data, ngo mve mu bana 11 nisange ndiko ndahangayika ndi umwe, sinari kuba ndiko ndavuga ijambo ry'Imana uyu munsi, kandi sinari kuba narageze muri Australia, kuko Imana yari yarashatse ko nzoja muri Australia, akaba ariho mvuga ubutumwa bwiza. Rero hari igihe bana b'Imana ndababwira, hari abantu babona inyigisho ntanga, nababwira ibintu biri mu bihugu biteye imbere bakumva birabacanze, canke hari abantu iyo ngiye mu Burundi, canke hari abantu mw'iki gihe twagiye tuganira ndi mu Burundi, nababwira ko umuntu w'umumama yemanga agapfunga impeta n'imbwa bikabana nk'umugabo n'umugore, bakumva ibyo bintu ntibishoboka. Nababwira ni nyamara umusore n'umusore barahagarara bagapfunga impeta, ukabona bari mu mamodoka bari muri bibibi, ukumva bakumva ibyo biraba. Bana b'Imana biraba kubera iki? Uwo Yezu Kristu nike yari yarashatse ko nca muri ziriya ngorane, hanyuma nkazogera hano muri Australia, hanyuma nkabona ibintu biriko biraba mu bihugu by'abazungu, noneho nkagaruka nkabwira biwacu mugabe ntimujane n'ibintu by'isi biriko biragenda nabi mw'isi, kuko biriko biragenda nabi, kandi Yezu nawe ari hafi gutwara abo yizeye, abamwizeye. Ntabwo ari abo yizeye, ahubwo abizeye Yezu Kristu. Hari aho nakivuze nabi, abizeye Yezu Kristu, kuko Yezu we twese aradukunda, twese ashaka ko dukira. Aba bantu bari batonze, bari benshi bakurikirana Yezu bashaka gukira, bari bazi inkomezi ziri muri Yezu Kristu, bari bazi urukundo Yezu Kristu afitiye abantu. Nubwo bamwe bavuyemo bakagera igihe bakamwihinduka bakamugirira nabi, ariko bamwe bari bazi ubukomezi bwa Yezu Kristu. Nshuti yanje rero, Yezu Kristu ni muzima. Yezu Kristu ari ku ntebe y'imbabazi, arakora, aragukiza. Mama ndababwira, yarankijije kansere, yarankijije amavi, yarankijije indwara zo mu matwi, mbese yantoye kumukorera kugira ndakubwire ingene akiza, kuko nanje nabibonye uko yankijije. Rero bana b'Imana, Yezu Kristu aho uri hose ari kumwe nawe. Menya ukuntu umutumbera, menya ukuntu umucako. Umva niwagwara indwara ugasenga ukabona ntikize, ntuhangayike ngo wumve ko Yezu yakwase canke atagukunda canke yakwirenga. Oya, kuko dutegerezwa kugwara. Nyimba turi mu bibazo, dutegerezwa kuba mu bibazo, kuko na Yezu yarabaye mu bibazo. Bikira Mariya yarahunganye Yezu arabimpunzi, biremera barahunga, baragenda barajya. Nyimba bariye impungurure z'ibigori ntumbaze, nyimba bariye bararigase isoya bakamuha igikoma, sinzi uko byagenze hariya mu Misiri, ariko icyo tuzi cyo nabo barabaye impunzi. Rero nitwaba dushikiwe n'ingorane mu buhungiro canke mu ingorane zitandukanye, nitwumve ko ari urwango Imana yatwaze canke Yezu yatwaze. Oya, ahubwo Yezu arashaka gukomera, umenye ingene wifata muri ibyo bibazo, umenye ingene usenga utamuteye imiragwe, kuko hari ibintu bibi bitubako bigahindukira bikaba byiza bivanye n'ingene twabyifashemo. Aha rero twumvise ko abantu benshi baraje kugira abakize, kuko ngo n'abagwaye abadayimoni barakize. Hari ibintu nkubitije ku mutima biri ngaha muri Australia. Nk'abantu aha muri Australia, usibye ko ntomena amabanga yose uko Yezu aba ariko arabishurira bamwe indwara bafise n'ingorane zabateye kugira baje bahure n'izo ndwara, ariko nimba abanyumva muri Australia canke hafi
mu ntara ndimwo canke muri Australia nukuri zamurasenga cyane zamurasengera abana banyu imiryango yanyu canke abagore n'abagabo banyu kubera abantu bamwe bamaze kwishora muri bijya bintu bya gishitani hakaba hari abamaze gutangana ku bitambo ubwo rero bakagenda bagendera iminywera hari abamaze gupfa abantu bibaza ngo nibindi bindi kumbu naho nabantu bariko baratanga ibitambo ku bandi Imana yo mwijuru dutabare cyane zamurasenga cyane kubera hari abantu batanga ibitambo kw'abandi bantu canke ku bantu bo mu miryango kuguhahamira amahera iby'isi kandi iby'isi biriko birahera bizohera abana b'Imana birababaje ibyo mbaye bubivuga atari navyo naringamije mugabo ubwo Yesu ashimye ko ndabivuga ubyumve wowe uri muri Melbourne canke uri muri Perth canke ahari hose kuko baratangana ku bitambo mugabo nashatse kuvuga iby'Imana iri kumpishurira ngaha muri Australia abana bamwe na bamwe canke abantu barishoye muri ibyo bintu bya gishitani bari gutanga abandi ku bitambo Imana yo mwijuru idutabare cyane rero nawe ubona kufise ingwara zidasobanutse egera Yezu mukoreko mwinginge azogutabara niwe azogukiza aya magorwa ayo magorwa urimo niwe azoyagukiza ushobora kuba ugendagenda wumva umenga urameze neza ariko baragutanze ku gitambo kwa shitani kukubohora nuko wewe uje imbere ya Yezu Kristo akaba ari wakubohora akagutabara utarapfa ngo wisanga uri kuzimu kwa shitani kuko nta utanga umuntu yemera Imana yubaha Imana ngo bimufate naho byo mufata abari kumwe n'Imana noneho nibikunda rero hagarara neza wowe wumva kufise ibibazo bitandukanye usenge aho rero nuko ubwo nyene ibyo ndabivuze kumbura umukama niko yashatse ko ndabivuga reka tubananye 18 bari baje bashaka kumwumviriza no gukizwa indwara zabo kandi n'abarembejwe n'amashinga barakira aha twari twahavuze 19 ariko karongo ka nyuma ishengero ryose ryaguma rirondera kumukorako ngo ishengero ryose ryaguma rirondera kumukorako bariya bari hari Yerusalemu na za Tiri na za Sidoni bariya baramubona n'amaso bamwe baramukorako bakamwegera bakamukorako ariko umva nkubwire aho nyanuri Yezu uramukorako kandi bikemera Yezu uramukorako kandi bikemera abagatolika ndababwire hajya hari ibanga ryo kuja gusengerera isakramento geranda hajya ugiye gushengerera hajya ugiye gushengerera hajya mu isakramento geranda urakurayo ibintu byinshi uragenda ugapfukama imbere ya Yezu ukamubwira ibyo ukeneye byose kandi byinshi arakwishura igihe umuhanuzi yasanga mu bitaro nigwariye byaraje ko nyira yambwiye ati komeza urasenga Yezu yambwiye ko akumva kandi byinshi akwishura rero benshi Yezu yatwishura tukaguma twibaza kandi yatwishuye cyangwa zo kwishura bivana n'ukuntu wamuciriye bugufi twegere Yezu tutegereye bajya abahanuzi tutegereye ngo zipora ngo umukozi w'Imana koko ngo ashoboye jewe ndavuga ibyo Yezu aba yampaye kumbure nkasenga kubera abantu duwikoreranira imitwaro mugabo ntushire mu mutwe ko zipora ari wakugerera imbere y'Imana cyangwa imbere ya Yezu oya igerereyo mubariraho uri hose arakumva kandi arakwishura haleluya amen aha rero ngo ishengero ryose ryaguma rirondera ku mukorako kuko ububasha bwarasohoka
buva muri we bukabakiza bose. Ngo ububasha bwarava muri Yezu Kristo ngo bukabakiza bose. Noma numva intahe z'abantu bashinga intahe ngene Yezu yabakijije, ngene Yezu yabagiriye neza, ngene Yezu yabatabaye. Niko kuri nanje mba ndabivuga mpagaze neza kuko nzi nyene ibyo Yezu yankoreye, aho Yezu yankuye. Bana b'Imana dukunde Yezu, tumubwire iby'iwacu. Hari igihe ugenda kubwira umuntu ibyawe ngo ni umukozi w'Imana, wagira gutyo ukabisanga mw'ibarabara canke iyo niyumviriye ibintu abo twagiye tuganira i Burundi ingene abahanuzi bagenda kubahanurira bakabaka amahera. None nabonye ukuntu nagiye nca nko muri Bujumbura, nagiye mbona ahantu ku mabarabara nkasanga iyi ni sengero, urasinga imihana ibiringo, nijya ni sengero, nijya yo Mana yo mwijuru. Iki gihe turimo dushishoze neza, ntituze turagwa mu ruzi tugwita ikiziba canke ngo dusange turiko turagwa mu binogo muri Nyabahururu. Kandi Yezu Kristo yaratubwiye amajambo mazima. Dukunde Yezu, dukurikire Yezu, ibyacu tubibwire Yezu. Siyo yo kubona uwo ari we wese ngo ni umukozi w'Imana n'umuhanuzi ngo umubwire ibyawe. Ubanze urabe kuko Yezu we yanatubwiye ngo tuzobamenyera kubyamwa baba bamye. Haleluya, amen. Uyu munsi reka tugeze ngaha, hanyuma ariko turacyabandanya. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.